tumaze gukora ku miliyoni zingahe nenda kubwira ati mpa ni miliyoni dukora ikiganiro ntayoma none duha karoro umuntu we baragusavye uwo miliyoni Landry promoter man Landry promoter umurabe neza none miliyoni zingahe waramaze gukora koranje je ndamaze Landry nta yarakorako aramaze kuyakorako mureke kumamwiyemera ku Burundi dukwiye kuja hamwe dukore hamwe nditwa Emery Nick ngomba Emery Nick Emery Nick ngomba kuguruza show ni nka TV online TV cyangwa studio ziko ko mu yitwa yitwa Nick Drip Show. Yes, watu bakunzi ba Fifty TV ubuherutse twarababwiye neza yuko ahantu ariho Berry Chris yavuze yuko aba ariko no musi twumva turabe neza neza uhaba tukirana babukungene kuko hari umuntu tubize gukora ikiganiro hari mu diaspora nabona neza yuko avuye mu muduga arashitse baratubwiye neza yuko atari kwa Berry Chris ariko uyu mutipe vipi bro fresh G-Man Burundi umeze neza mani hari ibintu twashaka tuyage about ibintu byamwe mani ko turabona ko amasaha ariko twashaka tuyage tumenye G-Man Burundi abahehe abayeho gutameze gute mbona none manje ndabona yuko umeze neza bakunze Fifty TV turi kumwe na G-Man Burundi ni lazima aduha umuco neza kuko ino nzu je ndayibuka G-Man ino nzu burya ino nzu si kwawe kwe nta comment kwibyo nta comment Mambo vipi? Oyo fresh. Kama kawaida. Berry Chris ni hai. Chris, ya sisi mwa Sawa. WhatsApp leo. Yes. Fresh. Man, Berry Chris ni hai. Berry Chris ni hai. Sasa ntawe muzi. Turamuzi gusa si hari. Sawa. Cameraman, dukoresha umwanya. Ya G-Man, aha bolo niyo twakoreye ikiganiro ca mbere. Berry Chris atubwira neza yuko ari wiwe. Bite kwanza? none stakwe Umeze neza? Ni G-Man Burundi aboneka yuko nk'umuntu arushe cyane. Uvuye he? akazi ni keshi mo urabona ngatuze kazi ngo ni hatari Ego. Ivyo biziki nakuntu bo bituzimiriza kugira twumvikane. Uduha umuco. nta kibazo Ego. G-Man. Vibe yacu G-Man banzo nk'umuco kwanza. Ino nzu ni yawe. na comment bro na comment bagusanyene babibonye n'uwo ari kurarondera akabaronse n'ingabubwiye iki none na Bo icyo nibwiye Jane mbonye neza yuko numenya neza kwanza mwene inzu kugira nkoresha umwanya neza ariko reka tuvyoze bakunze wa Fifty TV ni Mr Koresha umwanda kugira ati ya sio nda subscribe tugende n'umwanda bereke G-Man Burundi mu diaspora yiyemera oya man mbe uzogenda ryari tucari no man wacu ni mu Burundi kandi je ntabwo ndi mu diaspora mwashitse mwarashitse ubiburiya ni ramuka abandiga banje wenda kubujije bite man fresh wewe witwa Kari wacu me. uyu ndamuzi kandi sunu uyu mugiye kubona ibintu vyiwe je nkurikirana hafi urafise TV ugemba wugurure Kitwa cha kuvuga ko unyene kwa ni haragera. ariko je ndabizi ntutange kubona ndabizi kwanza Oya. Kubera muri bantu nemera yuko bakurikirana ibintu cyane gusoma. turabashakashatsa abaguruguru yes G-Man okay mbwira rero kwanza wewe ubuherutse watubwiye neza yuko waje mu Burundi mbe wazanywe n'iki wibutsa abakunzi ba mu bisanzwe je naje kuramuca kuramuca umuryango no gukora byanda bereke Burundi ko bumeze berekana itala y'abana bari kuririmba na kwerekana ibintu byinshi bagiye tunagiye kubibona gusa n'ibintu byinshi turaje ibintu byinshi ego ni G-Man bivugwa neza yuko ari umuntu afite amafaranga menshi cyane mu bagwiza tungabunga mu Burundi arimo mbe nkino mishatsi ihagaze ku mafaranga ngahiga G-Man icyo kintu man twe nitwiyemera man turerekana ibikogwa urabona ingene wambaye honye mbe cameraman ariko arakwega ibirato fresh akwega ishokse izinze cyane ipantaro amazi twebwe bisanzwe ntabwo twiyemera twe turerekana ibikogwa ibikogwa imbere nka wewe
oya ino shenete yanje gusirazivye buke nayiguze miliyoni 3 nano marori yaziragutse ngo bacanira Jimana none wowe ubona gute aba presenter bo ngayo wacu mu Burundi ubona bakora gute ubona ari kihe babuze ubona bo bahanura iki je cyo ndabahanura gusa ni kuvugisha ukuri nyene bana guhendana nico nta kindi nta ukora nabi wonegura ntavyo negura nta numwe negura mu bisanzwe urabona ariko tuva hari nyamba mu twita baba iburaya abanyaburaya ari ingorane ifise aba presenter banyu urumva ugasanga umusabye ikiganiro canke twebwe tugomba tumenyekanisha Burundi n'amakuru abumenye so nka wewe nkaja kubaza bro uri kiganiro yo gacungira bimbwira ngo miliyoni zingahe gashwerewe miliyoni zingahe umaze gukora ku miliyoni zingahe nenda kubya ati mpani miliyoni ukora ikiganiro ntayomba ntago ndoyaguha mugabo wambye nyene ukambiza uko nkenye oya hariho ukuntu ushobora kubwira umuntu amubwira ati ngo yoji ndashaka dukorane ikiganiro nk'akarero nka Jende ndakurondeye sivyo ntucuza kubona nyamba wambonye ndi muntu ntamenyereye ahantu ukagomba kumfata umenye ndi muntu ukambwira ngo miliyoni ni miliyoni we uragifite miliyoni ukambye none duha karoro umuntu we baragusavye miliyoni sezi budakuvuga cyane ba ariko urakunda kuvuga buke tubwire gusa izina giye uvuga ati tap ko cyo tumukosora rega ramukosore bro Landry promoter man in the Landry promoter umurane neza yagusabe nimuje muraraba abantu ngo bavuye hanze ngo bafite amahera harimo bamwe babirukanye sanga babaye nka 24 okay muri sanzwe nuko dukora sivyo tuvuye hari kuranye tuza dufite plan yiwacu rero ntutuza kunyononera plan yiwanje ngo ndaguha amahera jewe ntafite ntazize muri gahunda none miliyoni zingabora amaze gukora jeje ndamaze Landry nta yarakora aramaze kuyakorako ariko je ndamaze kuyakora ko je ndaba nubu ndayafise nubu nyene yafise ni vyiza ariko Landry promoter nta yarakorako sindabizi namba yarigeze kuyakorako gusa basi hari umusani barakorana ikiganiro akama miliyoni baganya mbari izo miliyoni yambye sinibaza kweri sindavyibaza basi muri comment batubwire canke na nyene yinjire kuri comment avuga ati umuririmbyi kanaka Fizo canke nindaje Mr Night wa musi yaza Mr Night yampaye miliyoni 10 bwadukorana canke wa musi ari kibaje basi ko nyene basi mureke kuguma mwiyemera ngo Burundi dukwiye kuja hamwe dukore hamwe uko ndakubwiye we ntitwahuye wa musi wasanze hariya bro hariya kuri uzumbi abajene bakoresha berekane talent urumva kandi bakoresha n'umwanya cyangwa kuvuga cyane manje darusha urarusha ngira waheje gira umukozi azane nk'amazi hari ibintu ngo bakumba nta bindi nashaka kubaza gusa reka ndagushimire ego Jimana Burundi ariko wewe urukungura TV ngo hano kwanza gato je nkoresha umwanda kwakwanye ni pam vipi kwanza bro umeze neza ndibaza wari hafi muri sivyo mugenzi wawe Jimana Burundi ashikirije kuba presenter we ntacyo urenda ko aba presenter je kintu cyane sawa je ndakunda kuraba ibintu byabo ibikorwa byo bakora ni byiza cyane ariko guhanura na cyangwa tukeburane nuko je nawo muri twiza bagerageza kuza bari byiza byabo je ndanka kuraba amanu z'ama interview atandukanye ariko ibibazo bya nyene usanga nuko byoshe usanga binashishe none jura amaze kukurikirana ibiganiro byanje nabiraje kenshi nikihe wo mpanura canke wo negura ivyo byo ndibaza yuko nabikubwiye turi babiri twenyene sibyo nagenda gutangaza ko ivyo wawe nyene reka dufate ko kamera kamera irugaye nyibwirire dufashe ko bayugaye ariko batayugaye aho hantu ubuneze gatoyi icyo kintu tubishira nko mu ndoto bazifate ko turarota nta na kimwe tunezwe mbwira nyibwirire ati wewe koresha umwanya vraiment uratakanya kabisa umeze nabi cyane inge turabe ikintu novuga yuko wohindura apana ari kibi ni nacyo ni cyiza novuga ati woraba kenshi ikintu cyane dukunda kuba turwanira ko nawe ndikunda location zawe
habo ndi location bumwe bumwe usanga butabaho ugasanga nyene nengo urashishikura kandi ugasanga hari hameze neza ariko ugasanga hari ukundi kuntu location yanse nyene ugaca usanga umenga umuntu arabe ijya nuze yo uramaze ko uriko araba interview ukabona umuntu agasaza kaje kamudoma ko nyene usanga atari fresh ibara ego ubibutsa akazina kawe basi ubabwira ni nyene na son ikintu bakorera abakunzi nditwa Emery Nick Emery Nick Emery Nick ngomba kuguruza show ni nka TV online TV cyangwa se byose niko nko mwita mu nyene ariko yitwa Nick Drip Show eba so atiko twa dripping hariya iswaga kwa maana neza cyane yes bakunzi ba Flip TV yari koresha mwanda kugira ati tak asante sana